iyo dutazira, iyo tuza mu nzu y'Imana, iyo twiyumvira ku Mana, kenshi turakunda kwiyumvira ku Mana ariko vyubakiye ku vyo twebwe dukeneye, ivyo dushaka kwidukorera. Ugasanga imigenderanire yacu yose n'Imana ifatiye ahaniniya ku co dushaka kwikora, ku vyo dushaka kwidukorera mu buzima bwacu. Ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo ndaje kugira ngo hari ikindi gisata canke hari ikindi gice c'Imana, hariho urundi ruhande rw'Imana. Haleluya! Ubwo nagone rugizwe n'ico yoyo iri, bidafatiye kuco nshaka kumusaba, bidafatiye gusa kuco niteze kwa nkorera, ariko bifatiye kuco iri, dukuyemo ico niteze kwinkorera. Haleluya! Kenshi mu buzima bwacu tubona Imana gake canke tukayibona buhoro kuko tutayizi neza. Uyu mwaka ndasenga kugira ngo Imana isubire kandi kukongera muri uyu mutima n'iyi nyota. Haleluya! Yo kuvuga ngo Mana ndashaka kukubona, ndifuza ko uyu mwaka ntambukira mu bwiza bwawe, mpishurirwa ubwiza bwawe mu rundi rugezo, ndakubona mu rundi rugezo, mbona icurico muri iyo nyota no muri iri sengesho. Ndizeye ko hariho abantu bafise uko bazobona Imana gushasha mu buzima bwabo. Haleluya! Ndizeye ko hariho abantu bafise ico bazokunguka mu gusobanukirwa iyo Mana. Bona sifiwe sana. Haleluya! Exode canke kuvayo 33:17 kugera kuri 23, 17 gice ca 33:17 kugera kuri 23, kuvayo 33:17 kugeza kuri 23 ni igice twasomye ku munsi w'ejo wa Mungu uheze gihe twari turi hano. Ndashaka dusome uyu murongo, Exode 33 verset 17 au verset 23. Uhoraho yishura Mose ati, nico uvuze naco ndagikora, kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Mose aramwishura ati, ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati, ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, nzogirira ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati, ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati, eheraba hariyo ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro, ngukingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye, meze nkureho urushi rwanje, urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Haleluya! Igice twaragisomye ku munsi wa Mungu uheze, ariko kuri uyu munsi ndashaka ahanini guhagarara kuri iki kintu co gusobanukirwa iri jambo ubwiza canke gloire y'Imana ico isobanura. Mu bisanzwe iri jambo ubwiza ahanini riba rishaka gusobanura ico umuntu ari canke agaragaza ko ubuhinga canke uburyohe kanaka. Iyo uravye ingene bisanzwe bimeze, uzosanga mu buzima dufise abantu twemera. Hari abo tuzi ko bafise ivyo bashoboye, dufise ico tubemera ko bafise ubuhinga kanaka. No musi ndagomba yuko twiga gatoya kuri iri jambo ubwiza. Siko no kuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubwiza bw'umuntu canke iyo twubashe abantu tukabubaha kubera ico babaye, kenshi tububaha kubera ubwiza bwabonetse mu buzima bwabo. Hariho abantu usanga mu buzima bw'ibihugu bafise ibintu bakoze,
ugasanga bari nk'aba eho canke bari abantu badasanzwe b'abahizi bafise ikintu bakoze mu gihugu cahinduye amateka y'igihugu, bigatuma bene uwo muntu abantu bamwemera, bigatuma bene uwo muntu abantu bagira ivyo bamuvuga ko canke bamurata kuko ico yakoze, kuko ico yabaye, kuko ico yagaragaje, kuko ico yashikanye ku gihugu. Turashobora gusanga mu buzima bwa minsi yose hari abantu tuzi, rimwe na rimwe urashobora gusanga umuntu nk'umu athlete ugasanga arazi kwirukanka, dufate nka Usain Bolt, arazi kwirukanka, yiruka 100 metres, yiruka 200 metres, yiruka 400 metres, akamara uwa mbere, uravyumva, akadetena canke akagira ibi amahokoro yo kwiruka mu mwanya mugufiya. Uwo tukamumenya ngo Usain Bolt twarabonye ubwiza bwiwe, twarabonye gloire, twarabonye ubwiza bwiwe bubonekera muri capacités afise yo kwirukanka no gushika iyaja mu mwanya mutoya. Uwo tukamwemera, abantu bamwe bakamwigirako, abandi bagakunda Jordan, sinzi canke Curry, aba basketteur bari moderne mu no myaka, tukambara ikirato ciwe, ugasanga uwo n'umuntu kuko hari ibintu yashitseko. Canke twebwe dukunda football tugakunda Messi kuko nta numwe ameze nkawe, nta numwe angana nkawe muri football, nta n'uwigeze abaho akina nkawe, tukamwemera tukamukunda. Abatari d'accord, Imana ibafashe, mwihangane cane. No musi nije mfise microphone kandi numva bari bakeye, uko uravyumva. So no kuvuga ngo turashobora kubona ubwiza bw'umuntu tukabubonera muri talent yiwe, tukavuga ngo ari glorieux kuko uravyumva hari ikintu afise kidasa n'ica abandi, siko? Abandi urashobora kubukunda Nadal canke wemera Djokovic, igihe cose ariko arakina ukurikirana Federer, amamatch yose ya tennis ukaba yakurikirana. No kuvuga ngo abo n'abantu tumenya mw'isi, canke akaba ari umukinyi wa filme, canke akaba ari umuririmbyi, mwona ahurira muri aeroport, uwo mubwira ngo nsinyira canke reka tugire selfie, uravyumva, ugasanga uwo muntu ikigutuma kumwemera ni gloire, n'ubwiza afise muri domaine kanaka y'ubuzima bwiwe, ni ikintu agaragaza mu buzima bwiwe cerekana ukuntu atandukanye n'abandi muri domaine yiwe, canke muco ashoboye, canke muco afise mu buhinga. Ivyo tuvyita gloire. Haleluya, amen. Nukuvuga rero ngo igihe umuntu nk'uyo canke bene abo bantu n'abandi bajanye n'ivyo ukunda ukurikirana, igihe ubakurikirana, igihe ubavuga, igihe ubiyumvirako, igihe ubarata, igihe mubaganirako, ubwo rugendo rwo kubona ico ashoboye Imana yamuhaye kimugira ubudasanzwe, nico twita processus canke urugendo rwo gushira canke rwa glorification. Babara abantu bavugwa canke bakwega ivyimviro na conversation z'abantu kubera ikintu bagaragaje mu bwiza. Nukuvuga rero ngo ubwo bwiza buboneka mu buzima bwabo nibwo twita rero ubwiza. Gloire canke ubwiza ni ikintu ufisemwo ubuhanga kikagutuma kugihe wamukubita amahoko, kigatuma kugihe abantu bagenda babona inkomezi zawe n'ubudasa bwawe n'abandi, kikakudistinga n'abandi bantu. Ico nico twita muri izi nsobanuro za Bibiliya nico twita gloire. Haleluya. So Bibiliya nayo ikaduhimiriza igihe cose yuko dukwiye guha Imana icubahiro. Iri jambo sindarikunda cane kuko iyo tuvuze ngo guha Imana icubahiro mu Kirundi tuba dushatse kuvuga guha Imana honneur, ariko iri jambo rikoreshwa rihindura rija mu kibanza ca honneur ni gloire. Bibiliya kenshi iravuga ngo duha Imana gloire, rendons gloire. Mu Kirundi ntibavuga ngo duha Imana ubwiza, bavuga ngo duha Imana icubahiro. Icubahiro traduction yacu ni honneur. Rero mu vyumve ubisomye muri Bibiliya y'Ikirundi urashobora kumva utakaje ico turiko turavuga gato kubera insobanuro mu Kirundi duha iri jambo ubwiza
kenshi turarigereranya n'icubahiro, birafise ahantu bihakwa guhurira, ariko kandi ndiko ndavuga ubwiza. Rero umwanditsi wa Bibiliya ahantu henshi muri Bibiliya haravuga ngo ubwiza, duha Imana gloire, dushira Imana hejuru, duhimbaza ubwiza bwayo. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo, nimba navuze ko dushobora kuvuga umuntu kanaka, tukavuga, reka ngome nkoresha aka example kari hafi, tukavuga ngo Messi arazi gukina umupira, tukaguma tumuvuga, tukamuha gloire, tukamwaminiya, tukamuvuga, nuko tuzi icyo ashoboye, nuko talent yiwe turayibona ku munsi kiretse ejo mu ijoro, sivyo? Ariko duhora tuyibona iyindi minsi. So ni ukuvuga ngo turamubona hama tukamuvuga. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo, ntushobora guha gloire, ntushobora gushira hejuru, ntushobora kuglorifya ico utazi. Nico gituma tugira ikibazo mu rushengero iyo mu ndirimbo bagerageza kubiryosha kugira ngo duparticipe. Mu bisanzwe ntihari hakwiye kugerageza kubiryosha kugira ngo duparticipe, ahubwo duparticipa kuko dusanzwe tuzi uwo tuje guhimbaza. Ni ukuvuga rero ngo urugezo rwanje rwo kumenya ubwiza bw'Imana biradetermina urugezo rwanje rwo guhimbaza Imana, kuko ntawuhimbaza, ntawuha amasifa ico atazi. So ivyo rero dukora byose tubikorera Imana bigomba kubakira ku rugezo dufise rwo kumenya Imana. Urugezo rwawe rwo kumenya no guhishurirwa Imana nigwaba ruto, n'urugezo rwawe rwo guserva canke gukurikira Imana canke gukorera Imana ruzoba rutoya. Hazokwama hariho kukwinginga canke kugushira ko amategeko kugira ngo utubere ico dushaka kuba, ariko kandi twobikora neza, twogufasha kumenya, kugira ngo kumenya kwa affecte guserva canke kureponda kwawe. Réponse yacu igomba gufatira ku rugezo rwacu rwo kumenya. Rero Bibiliya kenshi iravuga ngo twubahe Uhoraho, tugire gute? Ikindi kintu Bibiliya isobanura iyo ishaka kuvuga ubwiza, ubwiza ni irindi jambo rivuga uburemere bw'ikintu. Uburemere. Hari igihe ushobora kubona umuntu, sinzi ko iyo terme mwigeze kuba muyumva kera, ukabona umuntu arafise ikintu ciza afise canke yambaye, canke ukabona arafise imodoka ariko aragenderamwo, hama kera umuntu akavuga ngo ngo uyu muntu araremereye. Uburemere, uravyumva? Ubwiza ni irindi jambo risobanura uburemere. Iyo tuvuga ngo ubwiza bw'Imana dushaka kuvuga ko Imana iraremereye. Uravyumva? Hari uburemerezi ifise. Uravyumva? Hari ubu bwiza, iri jambo riraba traduit mu materme ya unité de mesure, aho dushobora kumva umenga twokoresha iri jambo uburemere, kandi Bibiliya kenshi ivuga ku bwiza bw'Imana iravuga ku buremerezi bwabwo. Ngabanya retour gatoya. So ubwiza birasobanura uburemere, poids, ingene ikintu kigoye kwikorera. Nico gituma hari igihe wumva umuntu avuga ngo hari ubwiza bw'Imana, hari ubwiza bw'Imana buremereye. Uravyumva? Hari n'igihe ubwiza bw'Imana bwimanifesta mu bikorane ku bantu bamwe bamwe, abantu bakumva nk'ibihimba bimwe by'umubiri biraremereye, kumva amaboko yawe araremereye, kumva amaguru yawe yaremereye. Iyo uri muri presence y'Imana ukumva ko hari ikintu ca poids caje mu buzima bwawe, kuko ubwiza bw'Imana burashobora kwimanifesta emotionnel mu kumva uritushe, ariko kandi burashobora no kuza bukagira manifestation iri physique, ukumva ko hari ikintu uri kura ressent, ukumva ko hari ikintu mu mubiri wawe uri kura supporta kidasanzwe, ukavuga ngo hari ubwiza bw'Imana buremereye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Usomye muri Zaburi ya 29, dusome muri Bibiliya yacu Zaburi ya 29 murongo wa mbere n'uwa kabiri, uko Dawidi yavuze. Mwaturire Uhoraho, yemwe bana b'Imana. Mwaturire Uhoraho ko afise icubahiro n'inkomezi. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Urumva ko mu Gifaransa barasepara gloire na honneur, siko mu Kirundi aya majambo bibayise gute? Icubahiro n'inkomezi. N'ubwiza. Fine. Imana ishimwe. Uravyumva? Muhe Imana
uravyumva muhimbaza Imana kubw'ubwiza bwayo n'icubahiro cayo, kubw'icubahiro cayo n'ubwiza. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 2. Muhe uhoraho icubahiro kibereye izina ryiwe. Muhe uhoraho icubahiro kibereye izina ryiwe. Musenge uhoraho mushashije n'ukwera. Musenge uhoraho mushashije ukwera. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Uravyumva muyishimira ubwiza bwayo, muyishimira ubwo bwiza bwayo kubw'izina ryayo. Ku murongo w'icenda, ijwi ry'uhoraho riramburuza imongokazi kandi rigakokora ikibira, kandi mu rusengero rwiwe vyose bikavuga biti icubahiro kibi cawe. Dans son palais tout s'écrie gloire. Haleluya. Mu makoraniro yayo, mu ihema yayo, mu nzu yayo, muri pale yayo, aho baba bariko baravuga aho yicaye ahiri mu ijuru, ngo vyose birasemerera bikavuga ngo ubwiza. Haleluya. Byose bikavuga ngo ubwiza. Iki na kwa gatanu ofisi yarayitwigishije ko passage yo muri Yesaya, igihe Yesaya yabona ubwiza bw'Imana yumva mu ijuru bose bavuga ngo gloire, gloire. Mu ijuru nta yindi ndirimbo ihari atari indirimbo ivuga ngo ubwiza, ubwiza. Haleluya. Nico kintu muri pale, nico kintu mu nzu y'Imana gisemererwa, ahera hayo, ahiri ibihari vyose, abamarayika b'ubwoko bwose barasemera bakavuga ngo ubwiza, bakavuga gloire, kuko nico kintu nico kiyigize. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni nkuko novuga ngo ubwiza ni nkaryo jambo wovuga ridefinisa Imana, dushobora gukoresha risignifia Imana. Iyo dushaka kuvuga ici Imana iri tuvuga ubwiza, no gita nka rimwe mu majambo no gita ijambo ryitazirana. Iyo ushaka kuvuga Imana mu ijambo rimwe, ntaryo wotora ringanya uburemere iri jambo ryitwa gloire. Haleluya. Umuntu wese ngaha arafise akajambo usanga bakunda kumwita. Narabibonye ko mu Burundi wama wumva umuntu wese bavuga izina ryiwe ngo Alias naka, ntuzenya Alias naka. Abarundi turakunda cyane gutazira abantu. Hariho abantu usanga mwege nko muri primaire ukiri kurakura, abantu bakwita bitwi canke matwi bivaye n'ingene waba ufise amatwi manini, aho kakaba kajambo canke akazina k'ubuhizi baguhaye bifatiye ku kintu abantu bakubonyeko. Siko uravyumva n'ibindi vyose. Ejo bundi igihe twagiye gukina umupira hariya mu gace ka Gitaza, twari dufise match muri kajya gace hari mu mwaka uheze. Ngiye mfashe umupira nkumva abantu bose bavuga ngo mwarabu, bari bazanye n'amabafre n'umuntu yanima match. Uravyumva, urabona ko mfashe ngo mwarabu, uravyumva. Hari ahantu henshi nje abana bose bakanyita mwarabu. Iryo zina ntabyo bampaye mu muryango, ariko iyo bandavye babona ari mwarabu. Hari abantu mwege muri mwege bahaye amazina bivaye n'ingene mwonze, abandi babaha amazina bijaye n'ingene muvyibushe, abandi babaha amazina bijaye n'ingene amaguru yanyateye. Uravyumva, hama hari utuzina abantu baduha bifatiye ku bintu bimwe bimwe vyo mu buzima. Ariko kandi akazina k'Imana ni glory. Haleluya. Ni gloire, ni ubwiza. Uravyumva, ni jambo rimwe rikoreshwa kugira ngo rivuge ic'Imana iki. Bwana sifiwe sana. Rero niwashaka ijambo canke akajambo kitazirano wovuga Imana ukabuhejeje kuvuga mu ncamake ibintu bitandukanye vyinshi biyigize, uzuvuga uti ubwiza. Haleluya. Nico gituma Mose amaze kumubona akabona ibikorwa vyiwe vyinshi, yavuze ngo Mana ndashaka kubona ubwiza bwawe. Igihe yavuga ngo ndashaka kubona ubwiza bwawe, Imana yo mu kumwishura yamubwiye ngo ntushobora kubona mu nyonga hanje. Haleluya. Ariko Mose yari afise inyota yo kubona ubwiza bw'Imana. Usomye muri Zaburi ya 80 canke Zaburi y'8 ku murongo wa mbere, Dawidi arongera kandi akavuga ariko aravuza instrument ya musique. Psalm 8 umurongo wa mbere. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mw'isi yose, washize icubahiro cawe hejuru y'amajuru. Haleluya. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Haleluya. Nukuvuga ngo iyo ushaka kubona ubwiza bw'Imana canke iyo ushaka kuvuga ubukuru bw'Imana, haleluya, ukoresha ijambo rivuga ubwiza, kuko
ikintu cyose kigize Imana, ikintu cyose kigize icyo Imana iri ni cyiza. Ikintu cyose kigize uko Imana iri mu kamere kayo, cyose kiri glorieux, cyose ni cyiza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Iyo ndabaha kandi karorero, iyo ufashe umu athlete mukamwaminiya, mukamwemera, mukavuga ngo arazi kwiruka, iyo mufashe umuririmbyi mukamwemera ngo aririmba neza, uzokwamusanga abantu twemera mu buzima tukabagira nk'ivyitegererezo. Bamwe baranabita aba idole babo, muramumva n'ama emission amwe abayitwa ngo American Idol. Nigihe abantu uza gusanga abantu bemera abantu, bakanabakurikira, bakanakurikirana ubuzima bwabo, bakambara ivyo bambaye, bagafungura ivyo bafunguye. Ushaka kugira publicité y'isaha ukayimwambika, kuko urazi ko amamiliyoni y'abantu mu isi bamukurikirana, baraza guca bagura iyo marque nyene y'isaha kuko yambaye naka. Abantu bakamuraba bakamuzuma kugira ngo rabe ikirato yambaye, barabaga kabutura yambaye kugira ngo nabone bakagure. Abo bantu bagacika reference. Ariko abo bantu naho rimwe na rimwe ingabire zabo zabagize ibitangaza, nta numwe muri abo yexcella mu bintu byose. Bose bama bexcella muri domaine imwe, sivyo? Sivyo? Umunsi umwe uyu mu athlete yitwa Usain Bolt yarigeze yaravise rêve yo gukina football. Mu minsi yahera yarakinye umupira, baramwarinya kuri match imwe yakinamwe abafaransa hari mu mwaka uheze. Araza kuri terrain ya football, yakoze amagafe atagira uko angana, kuko arirukankaga kwa kurengana terrain yose, kuko wowe icazi no kwiruka. Ariko kandi si kubera uri umanifesta gloire kuri terrain y'ukwiruka uza kumanifesta la même gloire kuri terrain ya football. Nta muntu numwe abria, nta muntu numwe ari glorieux muri aspect zose z'ubuzima. Umuntu wese arafise ikintu yexcelamo, hama mu bindi agacika umugaferi. So bisobanura ngo abantu bose twemera cyangwa ibintu byose tworaba tugasanga birafise ubwiza, birafise aho bidafise ubwiza. Haleluya. Woza na Messi kuko azi kuri gukina, bakamuha microphone ngo naturirimbire, kumbure birashoboka yuko benshi mwosinzira ku ndirimbo ya mbere itarahera. Uravyumva, kuko nta muntu numwe afise ugo rugezo rwo gusayangana mu bintu byose. Ariko ndaje kugira umunsi muri kino gitondo ngo Imana twakurikiye yoyo yexcella mu bintu byose, mu biyigize byose ifise excellence, ifise gloire, igarukira mu kintu kimwe, ariko irakuvura ama aspect yose y'ubuzima bwacu. Ndaje no munsi guhimbaza iyi Imana yaduteye iteka, ikaduha agakiza, ikatwemerera gusabana nayo. Ndayishimira yuko ari Imana yexcella, ari Imana iri glorieux muri dimension zose z'ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So iyo turiko turavuga Imana rero ntituyivuga mu kintu kimwe. Iyo tuvuze ku rukundo rwayo iri topen, irazi gukunda igaherezako. Iyo tuvuze ku bushobozi bwayo nta kintu na kimwe gishobora kuyiresista. Iyo tuvuze ku kugororoka kwayo nta kinganya nayo kugororoka. Iyo tuvuze nayone ku bijanye no guca imanza zigororotse nta ikirusha justice na kimwe. Ico twoyivuga ko cose, iyo tuvuze ku kwera kwayo nta n'impuzu nimwe yera nk'uko Imana yera. N'amajambo yose twitiza n'ivyera tubona ntibishobora gusignifia ukwera kw'Imana. Iyo tuvuze ugusayangana kwayo nta na diamant nimwe yo mwisi ifise amafasete no gusayangana kungana no kungena Imana isayangana. Ku buryo abari mwisi bose, bamwe bose barafise uko babonye Imana gace kamwe gace, kandi twese dufise revelation y'Imana muri aspect imwe, ariko nta muntu numwe turabona yahishuriwe Imana mu bintu byose. Twama dutahura gace kuko capacité yacu nishobora gukontena, haleluya, ingene ibria n'ingene isayangana, kuko birarengeye. Nta n'umuntu mwisi, Paulo yavuze ngo nous tendons vers la perfection. Uko tuzosa ntiturabimenyeshwa, ariko ico tuzi nitwamubona tuzosa nawe. Nukuvuga ngo mu yandi majambo Paulo yaravuze ngo
natahuye agace naho afise ihishurirwa ishengero ry'isi ryose ryubakiye ko tutaraheza gutahura ibitabo vya Pawulo bikimena umutwe n'abapastori bamwe bamwe, ariko hamwe nuko yahishuriwe ibikomeye nawe n'ubwiwe agiye kurangiza urugendo yaravuze ngo ivyo natahuye n'agace. Bisobanura ngo mu yandi majambo nta muntu numwe ahari ahumeka ashobora gukontena gloire y'Imana n'ingene ari ya grave n'ingene ari nziza. Nta numwe. Ibyo dutahura n'ibito, ibyo dutahura n'ibigufi cyane. Uyu munsi ndagomba kubwira ngo dufise Imana y'ubwiza. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi sindiko nakubwira utubazo twawe n'uduprobleme twawe. Bwira Satani mu mutima wawe no mu vyimviro vyawe utisinkeneye no kumedita kutwanje, ariko muri kino gitondo tugomba kumedita kuri we, tugomba kuraba we, tugomba kwiyumvira we, tugomba guha agaciro. Igihe kirageze yuko uha agaciro ukiyumvira kuri iyo Mana, kuko urugezo rwawe rwo kuyimenya no kuyitahura ruzodetermine urugezo rwawe rwa victoire. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nukuvuga rero ngo Imana irisa. Hari terme nagerageje kurondera definition yayo muri dictionnaire kugira ngo ndayigusobanurire. Ni terme ivuga ngo intrinsèque. Mu Kirundi ndabisobanura. Iyo bavuze ngo ikintu kiri intrinsèque nukuvuga ngo kiri unique, kirisa. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Ndiko ndasoma. Kwitabira. Bwana sifiwe sana. Iyo tuvuze ngo Imana iri intrinsèque ni kuvuga ngo iciri kirihagije ku buryo atakindi kintu na kimwe cyo hanze gikeneye kuza kugira uruhara mu gukompleta iciri. Ndabaha akarorero. Iyo tuvuze ngo naka aririmba neza cyangwa tukavuga ngo naka kina umupira neza, abo bantu bose mubona bafise gloire. Cyangwa iyo tuvuze ngo Steve Jobs n'umuhanga yarakoze telefone arakora iPhone, cyangwa iyo tuvuze ngo Microsoft ni kompanyi ikomeye uravyumva yashitse ku bintu bikomeye, mugiye kuraba iki ordinateur ca mbere bakoze cari ki ordinateur gifise umugongo ugereza hari inyuma. Nukuvuga ngo ibintu byose tubona uyu munsi biri glorieux. N'aya matelefone mubona, ndibuka muri za 90 na rimwe dutanguye kuronka telefone mobile ya mbere. Gwari urutelefone rungana na Torkiyoki imwe y'abasirikare rugereza hari rufise na antene kugira ngo inje no mu modoka barinda kunama kugira ngo inje mukora antene yabifise amatwi maremare. Nukuvuga ngo ibintu byose tubona no munsi bikaba bishitse ku rugezo uravyumva aho ni telefone yo wakwa kuramplacer appareil photo. Iyi niveau ya gloire amatelefone agezeko, amakompyuta agezeko, iyi niveau ya gloire igenda yidevelopa. Ivyo bari barashitseko barabirenganye. Nukuvuga ngo ubwiza bw'ibintu byose bugenda bwevolua. Iyo mvuze ngo Messi akina neza nukuvuga ngo yarabaye entraîné, kandi iyo amaze igihe adakina naho yomara gusa 2 semaines atari karakina ategerezwa gusubizwa kuri rythme, kuko niveau abariko imusaba yuko chaque semaine kangahe bagomba kugira entraînement. Ibitondo byose batonda entraînement nkuko mutonda ku kazi, après midi zose baba bari mu masale. Nukuvuga ngo hagomba gushishikara kubaho ibintu byo kuba developer. Nico gituma ivyo byose mubona biri excellent canke biri glorieux ni ibintu vyevolua. Abaririmbyi bose baririmba neza bakabatangaza, bamwe barafise ivyo batanywa, bamwe barafise amahejima ajanye n'ijwi ryabo, abandi barafise ukuntu bavyuka mu gatondo basemera bakavyuka muri douche bagira gute, kubera ibintu vyabo gloire yabo naho bafise talent bagomba kuyimentena. Ariko ngenda kubwire ngo iyi Imana yacu yoyo ukuntu imeze n'ingene iteye nta kintu na kimwe ntigeze yidevelopa. Ivyayo ntibigenda bitera imbere, nta na possibilité ko yidevelopa, nta na possibilité yuko igenda iratera imbere. No, nta na possibilité ko igenda iragrowinga, nta kibanza kihari yuko ikura. Nikeneye kugira entraînement, nifise na ryari vyagiye vyidevelopa, kuko nigira na ryari yatanguye yamye iriho, yamye iri glorieux, yamye iri parfait. Mu bigize vyose vyanye biri ku rwego ruri hejuru, atakintu na kimwe umviriza ntibihomba, ntigabanukirwa, ntibimentena, ntiyantrena ngo ibimentene. No, ni Imana y'ubwiza, nikwiri niko yamye niko izokwama, niyo eta yayo iri permanent. Nukuvuga ngo ikintu cyose mu buzima cidevelopa
kirakeneye abantu bagikontribuwamo. Ndabaha akarorero. Mwese muraja ku ishuri bakabigisha ABCD. Abadukorera amatelefone bose barize. Bamwe biga engineering, abandi biga ubundi buhinga, abandi biga ibikini biki, abandi bagira gute. Ariko abantu bose bagenda bidevelopa iyi miti mu nywa. Abantu baricaye mu laboratoire imyaka n'imyaka bagerageza kuidekuvura umutwe ugwanya iki, umutwe ugira gute. Nuvuga ngo ibintu byose bigizwe na travail kugira ngo abantu babishikeko. Kandi ngenda kubwire ngo gloire yose iri mu bantu canke iri mu kindi kintu cyo cyose. Iyo nakoresheje ijambo intrinsèque, ikintu ni ikintu kidakeneye element nimwe extérieur kugira ci develope. Mwese amatara mufise muraba equipe mukaba forme akidevelope. Siko? Nukuvuga ngo jewe kugira ni develope ndakeneye contribution yawe, ndakeneye abandi bantu bamfasha, ndakeneye ibindi bintu biza kumfasha. Nukuvuga ngo ivyo mfise birafise possibilité yo kuba develop ariko birakeneye contribution y'abandi. Ariko muri kino gitondo ndaje kubwira ngo Imana yoyo icirico ntigikeneye element extérieur nimwe. Nta kintu na kimwe ikeneye cyo hanze kiyidevelop. Nta kintu na kimwe ikeneye mu makarite yayo ngo kize kwituma isubira gukura canke ije imbere. Ni gangi. Point être à la ligne. Uhaba, utahaba, isi hari, itahari, ivyo tubona bihari, ijuru rihari ritahari, abamarayika bahari batahari. Umviriza ibintu byose bihari, nivyo tuzi nivyo tutazi. Naho vyo disparesa, nta na kimwe Imana yohomba igihe wewe hari ibintu vyobura hagacagira ikindi kintu kibuze kuri development yawe. Gira umuco ati Imana ntiyi develop. Iri already developed. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gira umuco ati ni meditation. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndaguha kandi karorero kagufasha kumenya Imana gato ico ndiko ndavuga. Ikirere iyo hatari ibicu nkuko misi yose ciel iri bleu. Ikirere gisa n'ubururu, siko? Ikirere ukibonye gisa n'ubururu. Nta kintu na kimwe ikirere gikeneye gukora kugira ngo gise n'ubururu niko gisa. Amazi tunywa ari transparent. Uravyumva? Niko ari. Nta kindi kintu cikora canke gikeneye kugira ngo aya mazi ase gutya. Ariko akamere kayo amazi asa gutya nyene. Niko ari, niko ateye, niko kameremere kayo. Haleluya. Ata kindi kintu ntituvuga ngo amazi ngo ariko ari developa canke uko imyaka iri kiragenda ngo amazi ariko arahindura ingene asa. Oya. Iyo amazi yahinduye ukwasa tuba twayacanze n'ikindi kintu. Ariko yoyo muri eta yayo normal amazi arabonerana uku ni kwasa, nta kintu gikenewe, nta participation. Ikintu twita intrinsèque, ikintu uko kiri cikwije ata kindi kintu na kimwe gikenewe gukogwa hanze kugira ngo ico kintu kije muri eta yacu niko gisa. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. So, ngira rero ndaguhe definition rero y'ubwiza. Inyuma yo kuvuga ibi bintu. Ubwiza bw'Imana, canke ubwiza bw'Imana, ni ivyo byose bigize bikaba muri yo ata defo bifise, ata gasembwa bifise. Bitunganye vyose kandi ataco bikeneye kiva hanze yayo kugira bibe uko biri. Mwavyumvise? Alléluia. La gloire de Dieu est la somme totale de ses attributs qui sont en lui avec perfection, sans le concours d'aucun élément extérieur. Nimba mwese mwavyumvise mu ndimi zose muvuge ngo amen. Haleluya. Ni nugo rutonde gose rw'ibiyigize. Mbega ibigize Imana nibiki? Ni caractère y'Imana. Siko? Nuko imeze na kamere kayo. Uko kuntu Imana imeze niko imeze. Kandi kugira ngo imere gutyo uko kuntu imeze mu bigize byose biri parfait. Nta na kimwe kicidevelopa, nta na kimwe kigabanukirwa, byose biratunganya. Hama kugira ngo bishike muri urwo rugezo rwo gutungana, nta kintu na kimwe gikogwa cyo hanze canke ikeneye kwikora ko cyo hanze ngo kigire parfait muri domaine nimwe yo mu buzima bwayo.
nimba mwanyu mumvise muti amin. Haleluya. Amen. Esaïe 40, 6 na 7. ijwi ry'uvuga ati semerera, uwundi ati semerera iki? Utabafise umubiri wose ni ivyatsi gusa. Stop. Ijwi rirasemerera ribwira Yesaya. Riramubwira ngo semerera. Imana ibwira Yesaya ngo semerera. Hama Yesaya carabaza Imana. None ga Mana, nsemerera iki? Mvuga iki ko ushaka ko nsemerera? Aha, subiramo uwo murongo rero. Ijwi ry'uvuga ati semerera. Semerera. Uwundi ati nsemerera iki? Mvuga iki ga Mana? Utabafise umubiri wose Abafise umubiri bose ni ivyatsi gusa. bameze nk'ivyatsi gusa. N'ubwiza bwabo bwose N'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe yo ku misozi. bumeze nk'amashurwe yo ku misozi. Ico nico Imana yabwiye Yesaya ngo gisemerere. Nimba hari umuntu afise ubwiza, nimba hari umuntu mwaminiya, nimba hari umuntu mwemera, semerera umbwirire abantu banje ngo ubwiza bwose bw'abantu bumeze nk'ivyatsi byo ku misozi. Ubwiza bwose bw'abantu bumeze nk'ishugwe. Uravyumva? Mu kanya risayangana, mu kanya rikazimangana, nta kindi abantu bari. Mu yandi majambo, gloire yose umuntu yoba afise, umuntu wese waminiya, umuntu wese wubakiye ku buzima bwawe, umuntu wese wifuza kuzomenyana nawe, umuntu wese wumva yuko muzinanye ukumva uruwahatari, umuntu wese uraba ukavuga ngo mbega umuntu adasanzwe. Bibiliya iravuze ngo semerera Yesaya, umbwirire abantu ngo mbega umwana w'umuntu ni iki? Ameze nk'ivyatsi byo ku musozi, ameze nk'ishugwe riboneka mu kanya gato rikazimangana. Nta kindi. Imana ihejeje gutanga resume y'ico turi. Malgré gloire yoboneka mu buzima bwacu, malgré ingabire zoboneka mu buzima bwacu, malgré ubwiza twaba dufise, malgré abantu badukunda n'abadufana, malgré aba followers ufise bashika umuriyoni, bashika miliyoni 2 kuri YouTube, abantu bakuraba, bavyuka bakuraba, bakeneye kumenya icayi wanyoye, bakeneye kumenya rouge à lèvres wisiga, bakeneye kumenya brosada ukoresha, bagukurikirana iminsi yose, ugomba kubantetena nawe iminsi yose kugira ngo bamenye ingene umerewe. Malgré yo gloire yose, malgré gukurikiranwa n'amamiliyoni, bakavuga ngo hangu n'umunsi ngo Beyoncé ngo yari yambaye uko, malgré yo gloire yose ufise, mbega mwana w'umuntu, semerera mbariza abantu ngo mbega mvuga iki? Aravuga ngo mbariza mwana w'umuntu ni iki? N'ubwatsi gusa, ameze nk'ishugwe riraseruka, ameze nk'ubwatsi bwo ku musozi, ameze nk'ishugwe riboneka ari ryiza, mu kanya gato rikazimangana. Point et trait à la ligne. Malgré aba followers, uri ivyatsi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ku murongo w'indwi. Ivyatsi biruma, Ivyatsi biruma, amashurwe agakabirana, amashurwe vraiment akagwa, la fleur tombe. kuko impwemu z'uhoraho Kuko impwemu z'uhoraho zibihuhako. iyo zibihusheko. Nukuri abantu n'ivyatsi gusa. Haleluya. Nukuri Abantu n'ivyatsi gusa. iyo impwemu y'uhoraho ihushe, Imana igize gutya, abantu n'ubusa gusa. Umuntu mu cubaro cose na estime tumufise kose mu kanya gatara disparaître juste à cause du souffle de Dieu qui fait simplement Bwira uwo mwicaye tugira aha. Ku murongo wa 14. Ninde mwemu yigeze kugisha inama? Ninde muri mwebwe muhemu yera yigeze guhamagara mu nama ngo amugire inama? Muhemu arakeneye conseil. Barizo mwicaye uti ninde muri mwebwe muhemu yera yahamagaye ngo mfasha? Ngo hari ikintu kingoye aramananiza. Ninde muhemu yera yoba yarasavye ngo mpa instruction, mpa conseil? Aha. Kandi ninde yigeze kumwigisha? None basi ninde muri mwebwe yoba yarafashe muhemu yera akamwicarika kuri class akamushira imbere ya tableau noir akamwigisha? Akamwigisha kuroranya, akamwigisha ingene akosora ibintu neza. Uravyumva? N'abacamanza bacu, n'abakontable bacu, ibihugu bigizwe na cooperation, birirwa mu maformation, birirwa bagira ama update y'ama information bafise. Isi abantu bama bagenda bagira ivyo bongerwa ko kuvyo bari basanzwe bazi, kuko ubumenyi burevoriwa, bimwe bigatakaza igihe, bindi bigatakaza umwanya, akaza bishasha. Nico gituma abantu bama bari mu mahugurwa mu buzi, bari mu maformation mashasha, kuko ivyo bize vyataye igihe, barakeneye update. Ariko kandi ninde muri mwebwe yigeze yicarika Imana ngo ayibwire ingene iroranye ibintu akayiha formation? Ninde vraiment mumfashe? Ninde hora yikonse akayibwira ngo wumviriza ngo turi muri 2020 ibintu vyarevoriwa, kosora ibintu Mana ingene bikogwa? Personne. Aha. akamwigisha ubwenge, Akayigisha ubwenge,
akamwereka uburyo bwo gutahura. hama ngo akayibereka uburyo bwo gutahura. 18. None rero Imana mwoyigereranya nande? None Imana mwoyigereranya nande? Canke mwoyishushanya n'ishusho ki? Mbega nirihe shusho mwotora riza kwerekana ico Imana iri? Ni ikihe kintu, ni iyihe foto mufise mu nzu iwanyu? Bantu mufise amafoto y'Imana, ndabasavye muyamanure, kuko vraiment nibigirwamana. Nta foto mworonka, uravyumva, ibaho isura y'Imana. Yesu ntasa nanje, ijya foto siyo, uravyumva. Nta kigereranyo kihari cingene, uravyumva, iri. Nico gituma abantu b'Imana, nimba ari ikintu ca mbere Imana iresista, Imana aravuze ngo ntawe tuzosangira icubahiro canje. Uravyumva, nimba ari ikintu Imana iresista, Imana iraresista. Imana irababazwa n'ibigirwamana, idolatrie, ibintu twemera bikatubera nk'Imana, naho mutabigirira louange na adoration, ariko ibintu bifata importance nini mu buzima bwawe, ukumva umenga kubibona, kubishika ko gukonekta navyo njo maisha. Aba bantu baragenda, usomye Yesaya, ngo abakene bakagura igiti kizimbutse bakagikoramwo Imana, abatunze bagakora argent bakayikoramwo Imana, abafise igiceri cinshi bakagenda bagakora akamana en or, bagaca baza bakagasenga. Imana iravuga ngo a qui me comparez-vous? Ni igiki jewe mwongereranye naco? Ni igiki vraiment mushobora kunshira hamwe mugashaka kwiha une image y'ico jewe noshobora kuba ndi? Il est sans égal, ntawe basa, ntawe bagereranywa. Yesu ashimwe cyane. Ndabivuze muri kino gitondo, si kubera atarakwishura umuvyimbira cyangwa ukamusumburira iminwa imbere, naho atarakwishura ntawe bangana, ntawe basa, arahambaye, arikwije. Haleluya, arahambaye, aragororotse. Nitumuhimbaza, nitumuserebra kubera yampaye akazi canke yampaye promotion, ivyo ni ibintu bitoya bya celebration, ariko turayiserebra tukayihimbaza kubera ari Imana. Il est sans égal, ntaco twoyikompara. Yabinkoreye fine, itabinkoreye fine, nta kihindura, iri constant, ni yindi nyene, ni ya grave. Abatarishurwa Yesu ashimwe cyane, abagifise imitwaro bakora sengera Yesu ashimwe cyane, abafise ivy'Imana itarabishuramo Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nibikwiye yuko tuyipimira ku byo yaduhaye n'ivyo yatwimye, ariko iyo tuzi imbere yayo tuyipimira kuko ngene tuyitahura n'ingene tuyibona tukayapresiya kubera ikirico, naho itobikora iracari ya topen, ya grave, sha. Imana yacu ni nziza cyane, yuzuye ubwiza n'icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba ngo muri uyu mwaka tugere ku rugezo rwo kumuhimbaza, bidafatiye ku budose bwakemuwe canke butarakemugwa, bidafatiye ku bufaranga twaronse canke tutaronse, ariko bifatiye kuco yoyiri, kuko ari Imana yuzuye ubwiza. Dans son palais, ijuru ryose rirahimbaza rikavuga ngo wera ni mwiza, il est glorieux. Ijuru ryose riraserebra. Umviriza abamarayika ntabaye abakoreye igitangaza, ntabaye abahaye fiancé canke fianceuse, ntabaye abakijije ingwara, ariko iyo bamubonye gusa ukuntu ari yo bariha karuro bakavuga ijambo rimwe gusa, bakavuga ati gloire, gloire, gloire. Haleluya. Indescriptible. Ukwiri, ukwisa. Uko niko dukwiye kuza kwirondera mu nzu yayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Psalm ya 19. Haleluya. Ndashaka kuja kurangiza, njyayohewe kwindwi dufise amasengesho. Rero ndumva ko mfise uburenganzira bwo kudaheza sujet yanje. Ninabona amasaha njanye ndahagarika, à suivre lundi, à suivre mardi, à suivre mercredi, tuze mu nzu yayo tuyishuye, tuyiryoherewe, tuje kuyibwira. Haleluya. Tuje kuyiserebra abantu b'Imana. Naravuze ngo Imana irevolutione amakoraniro yacu
na marche yacu hamwe n'Imana. Imana idukiza idini, Imana igukiza ama habitude. Hari abantu uravyumva usanga utrena ibirenge mu vy'Imana, uravyumva ibintu byose ari akigoro, kuza mu nzu y'Imana na akigoro kagoye cyane kubona uri ngaha, ibintu byose biri mécanique mais au fond hariho manque ya révélation. Ndasenga muri uyu mwaka ngo Imana itwongere ihishurirwa, abantu bongerwe ukumenya uguhishurirwa ico Imana iri. Kenshi turavangirwa n'ivyo itarakora, tukayimanura hasi tukayishira ku rugezo rw'amareponse dukeneye, ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo irarengeye inyishu itaraduha, iraruta ivyo itaratwishura, kuko tutaranabaho yoyo yari ihari yihagije. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma tugomba kuyegera à cause de ce qu'il est et non pas à cause de ce qu'il a fait. Ako nagasukari karyosha amakoraniro no kuza imbere yayo kwacu, ariko tuyikunda kubera icirico. First icirico bwira mu cyane icarico. Psaume 19 verset 1 ugeze kuri verset 6. Ijuru ritangaza icubahiro c'Imana, itazanure ryaryo rimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Umurango uvugana n'uwundi murango urudaca, ijoro rimenyesha irindi joro ubwenge. Nta majambo canke ururimi biriho, ijwi ryayo ntiryumvikana. Umugozi ubigera ushika mw'isi yose, bona amajambo yavyo ku mpera y'isi. Muri ivyo yashingiye izuba ihema, rimeze nk'umukwe asohoka ava mu nzu iwe, rinezerwa nk'umunyenkomezi yiruka mu nzira yaryo. Riturumbuka riva ku mpera y'ijuru, rikajana inzira ishika ku yindi mpera yaryo. Nta kintu gihishwa indungumba yaryo. Haleluya. Urabizi, ndashaka kuvuga ngo ubwiza bw'Imana ni ikintu kiboneka rero. Imana irashobora kwerekana ubwiza bwayo. Usomye iyi Zaburi urabona yuko Imana yarahisemo kutwereka ubwiza bwayo. Umviriza, ubwiza bwacu turabutakaza iyo tubuze impwemu, ubwiza bwacu burahera. Iyo tubuze ivyo tujya, ubwiza bwacu burazimbangana koca dupfa. Ariko nta kintu na kimwe Imana ibura ngo itakaze ubwiza bwayo. Haleluya. Umviriza, haba no kugororoka kwawe canke haba no kugabitanya kwawe, nta na kimwe muri ivyo bihindura ico Imana iri. Haleluya. Hari abantu menga baramenasa ngo Mana ngutangira ibi ngo nanje ngo ndahagarika kugukorera, ngo sinobana gukorera ngo nanje ngutangira ibi. Reka ndakubwire shaka kugumuke, shaka ugire manifestation nko abafaransa bagira manifestation, shaka umwa shaka umanifeste. Uravyumva ngena kubwira ngo nta kintu na kimwe kigabanya icubahiro c'Imana, haba gukizwa kwawe canke ukugwa kwawe, nta na kimwe gikora ku cubahiro c'Imana. Warubizi? Rero ntitubikangisha ivyo dukora n'ivyo tutakoze, kuko n'igihe wobivamwo uyu munsi nyene amahanga mw'isi ariko aravyagwa. Hariho abantu bariko barakizwa mw'isi yose, abantu bariko barinjira mu bwami bw'Imana. Hariho n'abandi bariko baravuka. Ni gangi, uyu Mungu wetu ni gangi sana. Sema uti ni gangi sana. Niryo jambo gangi riri febe. Umvirize, ushaka kubona ubwiza bw'Imana, ndagomba kuvuga ngo ubwiza bw'Imana si ikintu kinyegejwe, ariko ijambo ry'Imana riratwigisha yuko Imana yarabwerekanye. Usohotse hanze gusa ubona ubwiza bw'Imana. Uyu mwanditsi rero wa Zaburi ariko ariyenspiha ku bintu byo muri nature. Aravuga iki kintu gikomeye, ari we Dawidi. Aravuga ngo amajuru yerekana ubwiza bwawe. Les cieux racontent ta gloire. Nukuvuga ngo usohotse hanze, ukaraba hajya hanze, ukaraba ibiti, ukaraba ikirere, ukaraba inyenyeri mu ijoro. Les cieux racontent ta gloire. Ivyo mbona naho wowe ntarakwibonera, ariko ivyo mbona biranyereka ubwiza bwawe. Haleluya. Akavuga kandi ngo l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Uravyumva, twova no kuri surface terre tukagenda mu magalaxy, amaplaneta ataramenyekana. Uravyumva, monde iri hejuru ya atmosphère yacu iri infiniment grand, ata muntu umwe araheza kuyidekuvura. Aba scientifique baravuka, abandi bagapfa, abandi bakavuka, abandi bagapfa, be explore ikirere. Amafi ari mu kiyaga, abantu ntibaraheza kuyadekuvura. Abantu baracatora amafi mashasha batazi. Abantu baravuga ngo amafi exista azwi n'abantu arashobora kuba atarenga n'ibice 40% vy'ibiriho. Kuko Imana yabwiye Adamu na Eva ngo genda mudekuvure, isi iracadekuvura. Ibi bibabi ejo muzosanga bivamwo imiti, uravyumva hava mu muti. Imana iraca surprena, abantu baracadekuvura. Abantu ntibaraheza ngo sors un peu à l'extérieur, sohoka hanze urabe toute l'étendue manifeste
sa gloire. Alléluia. Sinumva umuntu atemera Imana, sinumva umuntu yibaza avuga ko ari umuwate, yibaza ko ibintu byose bihari byabayeho ngo kubera ngo bing bang, kubera kubera accident yabaye mu kirere, ibintu byose uru rutonde rukaza. Hari accident ikireye urutonde, genda murabe iyo mugize ama accident mwibarabara, accident iminsi yose rikurikirana n'akajagari. Aha, aravuze rero ngo umunsi wigisha uwundi munsi, ijoro uravyumva rigatanga ukumenya kwayo rigahererekanya n'irindi joro. Si ururimi ku murongo wa 4, kandi si n'amajambo, uravyumva, si ururimi si n'amajambo atarumvikana. Ku murongo wa 5, iyo biriko birasamirana, imusambirano wavyo urarengana mu isi yose, uravyumva, hama kandi ururimi rwavyo rugashika ku ma extremité y'isi. Haleluya. Ninde yashizeho ihema ry'izuba? Ariko kandi izuba risa nk'umugeni asohotse avuye mu cumba ciwe akagenda kugumbira umugabo w'umuhizi. Murabona no munsi katazuba rihari, ariko ngiyo risohotse rije rimeze nk'umugeni agiye gusanganira umuhizi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Igihe abantu bava muri Canada, abaraba makuru muri Canada mu bisagara bimwe barafise neige ihakwa kuruta n'amazu. Mama aratwenze niyava. Iyo abantu baje barafata indege bagafata itike kugira ngo baze kubona izuba. Igihe izuba twege twarimenyereye ryamaze kuduturira, niyo twidogera i Bujumbura twidogera izuba rya Bujumbura. Abandi bafata amatike y'indege baje kuraba izuba, babona izuba. Uravyumva, ejo bundi twari muri vacances Dubai, abazungu bafata amatike bakaza kuryama bambaye ubusa juste kuryama kuzuba. Twebwe tuja kugira shopping kuko izuba twamatuririko, abandi baza juste kugira ngo baryame ribamurike. Munsi wa mbere, wa kabiri, hama niyo atasha agakurere kiwe kahindutse ni fieri kuko biraboneka ko avuye ku bronza, agakurere kiwe kahindutse gasa n'akacu gatoya. Haleluya. Ariko abo bose bafata amatike bagira dépense baje gukonsoma ikintu twe turonka gratuitement. Iyo ugomba kubona ubwiza bw'Imana ni wihweza izuba burya n'ubwiza bw'Imana. Imana ntiyashimye ko ubwiza bwayo bucika ikintu kinyegejwe, Imana ntiyashimye kutunyegeza ubwiza bwayo, ariko ubwiza bw'Imana buri visible, buraboneka, buragaragara muri nature, buriyerekana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. 1 Timothée 6 verset 16. Ushaka kuvuga ngo mbega Imana isa gute, Timotheo aragerageza kutubwira. Wabona akantu gatoya ku Mana ukabona akantu gato ku Mana. Timotheo aratubwira ingene Imana isa. 1 Timothée chapitre 16. Abashaka kubona Imana ingene isa, genda musome 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Timotheo wa mbere cyo ca 6:16 uraba ingene Paulo yandikira Timotheo agerageza kudekriva ingene Imana isa. Aha. Niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegegwa. Ni umuco utegegwa. Uravyumva, c'est une lumière. Aba francophone, come on, help me. C'est une lumière inaccessible. Ntitushobora kugira access mu muco wayo. Uyibonye ni umuco utegegwa. Umviriza, ni umuco utegegwa. Ariko kandi umviriza, ubwiza bw'Imana ni Shekina. Shekina bisobanura ubwiza bw'Imana hagati mu bantu. Igihe Mose yabari muri tabernacle ubwiza bw'Imana bukamanuka, nibwo bwitwa Shekina. Shekina bisobanura apana kabod, ariko Shekina bisobanura ubwiza bw'Imana bwaje hagati y'abantu. Imana hagati muri twege. Muri ko Yesu yitwa Emmanuel. Yesu ashimwe cyane. Niyo Shekina. Umviriza rero ngo ubwiza bwiwe bugize gute? Umuco wiwe uri hariyo terme y'ikirundi bakunda kuvuga ngo kudahangaga. Niko bakoresha ngaha. Ico kirundi nikiye soma twumve wewe cyane. Niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegegwa. Umuco utegegwa. Nanje ngira ntongere ko ngo iba mu muco udahangagwa. Ata muntu yigeze ayibona, atawushobora kuyibona, icubahiro n'ubushobozi bidashira bibi vyayo. Amen. Icubahiro n'ubushobozi
bibi vyayo kubera ata muntu ashobora kuyibona kandi ata muntu ashobora kuyegera, then icubahiro n'ubushobozi bibe ivyayo. Ejo rero nariyamije ndagerageza kwiyumvira umuco inaccessible tudashobora gushikako. Nca ndagira rero akarosheshe gatoya ndiga ku zuba, ngira ndabahe information y'izuba. Ubonye izuba byo kwigisha gatoya byo guha kurunguruka icubahiro c'Imana. Uyu mwanditsi wa Timoteyo Paulo yamwandikira aramubwira ngo Imana niyo yonyine idapfa, ariko kandi ngo n'umuco udashobora kwegerwa. Rero nagerageje kwimvira ku izuba. Izuba aho riri uno munsi, rimwe muhora mwidoga ngo izuba rya Bujumbura ryabaturiye, ngenda kubwire distance ririko. Izuba uhereye ngaha turi ukagenda aho Imana yariteretse, izuba riri ku birometero miliyoni 148, 148 millions de kilomètres. Ugiye kure ukagenda muri Etats-Unis ugira ibirometero 10,000 uvuye ngaho ukagenda muri Etats-Unis. De papa zogende Jolendi mu gatondo, by the way mwarakoze kandi mwamushigikiye neza, mwamuterereye neza, arashimira Imana, ariko ari ahantu barindirira kugenda nyene hameze nka prison swat, kandi ariko arakurikirana hava harira. Haleluya. So umviriza, twaraharuye azova i Bujumbura azoshika ku kibuga c'indege 6h du matin. Ejo twaharuye yuko azoshika muri ville yiwe muri Etats-Unis, haroye azohashika mercredi 6h du matin. Kwa ngo bizomusaba hafi imisi 2 ari mu matransit, ari mu ngendo, kuko urumva n'indege itabiri direct. Aho n'umuntu agiye ku birometero 10,000, aho ni muri Amerika. Hamwe mwese mushaka kuca, ariko ngamvuga aho mudashaka kuca, kandi hawe nipfurize kuja aho izuba riri. Ku zuba rero, izuba riri kuri 148 millions de kilomètres. Aho onya ubufasha indege yihuta mu ndege zinyaruka kugira ngo ugire ivyo birometero, uravyumva bingana gutyo onya, kugira ngo sinihende muje kumpinyuza. Uravyumva mugiye n'indege, uravyumva indege igira ibirometero amajana 960 km par heure. Kugira mushike ku zuba mugiye ku ndege bizobafata imyaka 17 muri ko murajayo. Aho niho izuba riri. 17 ans waragiye utaraturungikira amafoto ko washitse. Aha uzobugiye aho izuba riri. Ni waba ufise uburyo bukeya ukavuga uti jewe ngira ngende, ngira mfate bus cyangwa ngira mfate imodoka. Ni wagenda aho izuba riri n'imodoka bizogufata imyaka 200 kugira ngo ushika aho izuba riri uribone, ugire selfie imbere yaryo canke mbega n'inyuma, ugire selfie. Siko hama rero ugiriwe ubuntu canke ugiriwe isanganya ukagenda uja kuryegera, uzoyonga ivyo ntavyo nakurikiranye, ntavyo narondeye, ariko uzoyonga utaranegera na gatoya, hagisigaye amamiliyoni y'ibirometero kugira ngo ushike aho riri. Imana yariteretse kuri 148 millions de kilomètres yaho turi, kugira ngo ridutere yashu ntidushobore no kuza imbere tudafise imishwaro, kubera aho dutuye ari hafi ya Equateur. Riraduturira, bamwe muri mwege mushikira mu madushe, arabwana kwise ngo ikiriko kiraguturira kiri kuri 148 millions de kilomètres. Rero Timoteyo aravuze ngo uhoraho n'umuco utegerwa. Haleluya. So wibuke ko Imana iraruta gusayangana izuba. Nimba izuba utogegera ngo ubeho, nimba ari guturira ari ku birometero bingana gutyo, mbega Imana yacu yoyo isayangana gute? Mbega Imana yacu, ariko murabona ingene kwere turi aba engra, murabona ingene dushobora kumenya, ako wewe wogenda gute ngo menyera Imana vre? Murabona ingene Imana ushobora kuyigira umujama wawe ukaduza akaguru ukumva ko ari petit. Dieu
na soleil uravyumva hari ahantu ushika uravyumva ukavuga uti sishobora kuba aha hantu ndashaka kuvuga iki sohoka hanze iyo nsohotse nkabona sibona izuba ndashobora guca mvuga ngo Imana yagize pause ubwiza bwayo irabunyegeje gatoya ariko kandi ngo numuco udashobora kwegegwa naho tuvuga ngo narakubonye Imana naho tuvuga ngo Mana ngo zemera nane nawe nyemerera ngendane nawe nyemerera ngendane nawe yo Haleluya nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuzima bwacu bunyegejwe muri Kristo Yesu twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru ni gusa biciye muri Kristo Yesu dushobora kugendana tukegera Imana kuko Yesu aducikira protection kuri ya gloire tudashobora gusuporta. Haleluya Yesu ashimwe cyane ariko ngira ndangirize kuri uyu munsi gato muri kino gitondo ngira ndangirize kuri Apocalypse zungurura Apocalypse chapitre 21 Yesu ashimwe cyane Apocalypse nibagiye kubabarira planete yacu ugiye ukayiterura ngo uyitware ngo ije kuba mu izuba yo kwinjira mu izuba 109 fois inshuro 109 siko nasavye munsomere Apocalypse 21 guhera kuri 23 gushika kuri 26 kandi wa mugwa nurinda kwakirwa n'izuba stop uyu mugwa bariko baravuga bariko batubwira Yerusalemu shasha aho tuzoba turi biromesha naho tuzoba turi aha bakijwe tuzoba turi bariko baravuga ingene hazoba hameze ngo kandi wa mugwa rero mushasha kandi wa mugwa nturinda kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi ntuzorinda ico gihe nturinda kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana aribwo buwakira kuko ubwiza bw'Imana nibwo bwakira uwo mugwa ari we Yerusalemu shasha kandi wa mwagazi ari we tara ryawo kandi wa mwagazi niwe tara y'uwo mugwa kandi amahanga azogendera mu muco wawo kandi amahanga yose azogendera mu muco w'uwo mwagazi abami bo kwisi bazozanayo ubwiza bwabo abami bose bo mu isi bazozanayo ubwiza bwabo ibirimba vyawo ibirimba vy'uwo mugwa ari ryo juru ntibijishwa na rimwe kuko atajoro ribayo muri pale y'Imana uravyumva nta na rimwe bwira mu gifaransa bavuga gute ku gajambo kwera aho hano nibwira il y aura point de nuit kandi bazozanayo ubwiza n'icubahiro vy'amahanga bazozanayo ubwiza n'icubahiro vy'amahanga stop Bibiliya ivuga ngo mwijuru ntibuzokwira kubera ngo mu nyonga ha Kristo ariwe muco ariwe Yesu niwe muco w'ijuru. Haleluya umviriza Yesu si umuco wacu wakiye mu mwiza w'ivyaha gusa tukamenya ngo yaje kudukuraho ivyaha uwo muco waje abantu bari mu mwiza mwinshi no ariko Yesu ni n'umuco w'ijuru mu nyonga hiwe harakira ijuru ku buryo igihe ijuru rizozaho hakaza umugwa mushasha n'iryo juru abakijijwe baragiye mu ijuru igihe tuzoba turi kumwe n'Imana Imana izozimya izuba mwibuke yuko hari amaplanete arenga kuri 4 adepanda kuri système solaire aha twese tubuze izuba hari ikintu twobura hari vitamine C twobura hari abantu bagwara ingwara zimwe nisega baganga swata uravyumva hariho abantu barungika muri Afrika kugira bahure n'izuba kuko hari ibintu babuze nukuvuga ngo izuba riri indispensable kuri existence y'isi Imana ararishizeho n'umubiri wacu na systeme yose na systeme igize isi yose ari n'ibikoka n'ibiki izuba rirakenewe abantu b'Imana rero Imana ararishizeho kugira ngo turyote rigira ivyo rituzaniye ariko ahantu honyene hataba izuba ni mwijuru devine mwijuru hari iki hari Yesu ngo mu nyonga hiwe hazorasa
ngo ku buryo ngo nta joro rizoshobora kuba kandi ngo nta zuba rizoba rihari nta n'ukwezi kuzoba kurihari. Ibyo byose Imana izobizimya kubera mu nyonga h'umwagazi w'intama harakije ijuru, harabona 24 sur 24, nta joro rizoba rihari. Twese tuzoba tumurikiwe na la face de l'Éternel, n'inyonga n'isura ya Yesu. Nico gituma bavuga ngo ujya Yesu mufise ku mafoto genda mu mumanura. Ni gute wewe umurongo ifoto apare yawe yocisha n'abahora bababwiye ko babonekewe murabasaba foto, nta numwe mu bodora twumva babonekewe azi imbere atwereka n'ifoto. Na Yohana mubonye yavuze ngo ngize gutya ngo mbona ngo mu maso yiwe haca ibibatsi, ngo mbona umukambo yamubonye yaka, aramubwira ngo andika, atangura kwandika adiringa na lumière. Igihe Paulo ariko aragenda kwica abakristo mu nzira izize amasiko, ngo hararashe umuco utagira ukungana, ngo arikubita hasi aravuga ngo nigiki mwami. Nta wigeze abwira Paulo ko ari Imana imuserutseko, ariko ngo umuco yabonye yaravuze ngo nigikiga mwami, kuko wenyine yarabonye ubwo bwiza. Aravuga ngo ntibishoboka yuko coba ikindi kintu atari guraha y'Imana. Sindabona umuco ungana gutyo, sindabona ubwiza bungana gutya. Aravuga ngo nigiki Imana, nawe aramubwira ngo ni kweri kumpama. Nta muntu n'umwe yigeze abubona ngo afate selfie cyangwa yifotoze. Ariko kandi umviriza, nitwanaja no mwijuru nta numwe azojana mwijuru uko kuntu hasa nuko kuntu meze. Imana izobanza gukora operation yuko twambura iki kibiri cacu, kuko ntidushobora kuzoba turiko turamuraba dufise iyi mibiri dufise. Nimba ukunda agapo kawe pore sana, ako gapo ugomba kukambugwa kuko koshika mu nyonga y'Imana. Naho ugiye mwijuru hocika umuriro kuko wozimangana, kubera uwo mubiri wawe w'icaha ntushobora gufesinga la gloire de Dieu, ntushobora guhagarara mu bwiza bw'Imana. Nico gituma yabwiye Mose ngo Mose ntushobora kumbona ngo ubeho, sinakwemerera kundaba, ariko ngiye kukunyegeza kuko ata muntu mbona ngo abeho. Ndacagufise ku mugambi Mose, sishaka kupfa kuko wambonye, ariko kandi ndakwemerera kubona certains attributs de ma personne et non pas moi totalement. Ndaje kuvuga ngo dufise Imana y'ubwiza. Haguruka dusenga Imana yacu. Haleluya, 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 haleluya. Mbwira mu ncane à suivre. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka mu ndwiza tugende muri laboratoire hama dusenge. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndavuze ngo Imana igiye guhindura ukuntu yibona mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye guhindura, umviriza, irakomeye, irahamba, irateye ubwoba. Uravyumva? Ntaco twogereranya nayo. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuri uyu mugoroba muri kino gitondo ndagomba mwese muhagurutse mu ntebe zanyu muri ico cubahiro c'Imana encore une fois, kuko hari n'ivyo dukora nk'ibi tukabikora kuko tuyubashe, kubera icirico naho ibi dukora bidasignifia nécessairement ko tuyubashe. Ariko uhaguruka imbere yavuga uti Imana ndagushimira niba uri ko muri Kristo Yesu wanyemereye kubona bikeya mu bigize ubwiza bwawe. Through Christ, en Jésus, en lui. Iri jambo numvira ijambo riko rirabuskira ubuzima bwanje. Numvira ijambo riko rirahindura ingene nza mu nzu y'Imana, approche mfise ku Mana. Suko ari rishashi ijana kwijana ko iyo turiko turamedita turatahura, ukibaza ngo ariko kweri gute tugereranya Imana n'ivyo dushaka kwiduha. Haleluya. Hari n'abantu bumva tuvuze ngo ego n'umwaka w'ubwiza umuntu agacabona gusa ko uyu mwaka agiye kuronka kashe. Ego navyone birimo, ariko kandi kashe ntiruta kumubona we. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Ariko kandi reka Imana muri uyu mwaka itwongere kuyimenya. Reka Imana muri uyu mwaka itwongere connaissance y'umwana wayo, kubera urugezo rwawe rwo kumenya Imana ruhagaze ku rugezo rwawe rwo guhishurirwa Kristo. Uko ndamuhishurirwa ndabona ubwiza bw'Imana, uko ndamumenya ndabona ubwiza bw'Imana, uko ntahura Kristo biranyongerereza kubona ubwiza bw'Imana. Kuko ubwiza bw'Imana niyo ensemble y'ibiyigize, ayo ma attribut y'Imana. Nkabona ukugororoka kwayo, nkabona ukwera kwayo, nkabona inkomezi zayo, nkabona ubwizigirwa bwayo, nkatahura urukundo rwayo, nkatahura ukugira neza kwayo, nkatahura imigambi yayo, nkatahura sa connaissance ifise, nkatahura. Umviriza, ndashaka muri uno mwaka munyemerere mvuge gutya, hari igihe tuja muri restaurant gufungura bakaguha ibintu bita entrée.
twebwe abanyafurika ntitumenyereye amantre kuko twakuze tujya hopa imwe. Je yongeye muri restaurant bakazana entre, bakazana njya mikate basiga cyangwa utundi tuntu dusosa, ndahakwa guhaga hopa ya vrai itaraza, kubera twebwe tujya ingunga imwe gonga unique. Ariko abandi bazi kujya barajya entre, ariko kandi hari n'igihe mutu entre haba harimo piège, muze mwirinda entre. Entre rimwe na rimwe ni nayitera abantu kuvyibuha, haba harimo imikate cyangwa utuntu dusosa bigaca bigukupa apeti. Igihe plat ya vrai ije irimo amalégume, irimo ibyo kurya byiza wiyumviriye, wakomanza uzi ivyo ukeneye, iyo plat igashika wamaze guhaga, gira umucaye uti mwirinde entre, mwubahe dessert. Haleluya, sivyo? Yesu ashimwe. Haleluya, amina. Hari igihe hari ibintu bimeze nka entre twariye mu bwami bw'Imana bikadutuma inda yacu yuzura, ugasanga umuntu inyuma y'imyaka myinshi mu gakiza yacitse umu expert w'ivya Yesu, ntagikeneye vyinshi. Hari abantu bashobora kunda ngaho bakumva umenga bobo n'umunsi baje kwanaliza message ingene aza kudevelopa n'ingene evolue. Ntuhazwe na entre, plat ya vrai itaraza. Hari ivyo tugikeneye kumenya mu Mana, hari ivyo dukeneye kudekuvura muri Kristo, turacakeneye kumujyako. Ndagomba ngo Imana iduhijya nyota muri Mose. Imana ariko ushobora kubaza Mose, warabonye igisaka cako, ushaka kubona ubwiza bwanje? Igisaka caraje. Mose, warambonye imeye y'igiyaga gitukura, Farao akorokeramo, ntiwambonye? Mose, warabonye nkorora manu, uracashaka kumbona? Mose aravuga ngo Mana nyereka ubwiza bwawe. Ndasenga ngo Imana itwongere iyo nyota, aho tudahaga Imana, aho tumara imyaka 10, 15, 20 mu gakiza tugishonje nk'abana bashonje, amata afunguye, bavuga ngo Mana ngaburira, ndagomba kukumenya uyu mwaka wa 2020, ndagushuye, ndagomba kumenya ibindi bintu bishasha muri wewe, ndagushimira ibyo wanyigishije l'année passée, ariko ndagomba indi révélation, ndakugomba Mana, ndagomba kukubona, kuko igihe cyose Imana ireponda kuri soif yake. Ndashimira Imana nayitemereye Mose ibyo asavye, ariko niburi hari ikindi yamwongeye, yaramwiyereza. Wowe ukinyotewe Imana, wowe ugishaka Imana, wowe ugishuhiye Imana, canke warakijijwe urametriza ibya Kristo, nta bindi byinshi biteze, ahubwo muri kuraja kudécouvrir autre chose en dehors de lui parce que tu penses l'avoir découvert. Ariko na bado nturaheza kwimba, nturaheza guhishurirwa, nturaheza kubona ubwo bwiza bwa bundi ata muntu yobona ngo abeho, aracari munini. Haleluya. Ariko mutiza amajambo yavuga uti Imana ndagushimira no musi muri kino gitondo kubera ubwiza bwawe. Ndagushimira ubwiza bwawe, ndashaka kumva amasengesho, ndashaka kumva ishimwe riva mu kanwa kawe. N'abahora ari ibiragi batazi gusenga, basi no musi woho ushimira Imana. Yesu ashimwe cyane.